Igenekerezo rya 13 z'ukwezi kwa gatandatu 2024 Manake yararonse ubutumire nk'ishirahamwe rikomeye mu Burundi riserukira abanyamyuga mvabwenge. Intumbero y'iyo nama yari inama ihuza ibihugu byo mu gace ka Afrika yo hagati. Rero kwari kwigira hamwe ingene imyuga yotezwe imbere muri ivyo bihugu. Rero muri iyo nama hari hitavye ibihugu bitatu, Uburundi ari ubwari bwakiriye niyo nama mpuzamakungu, hanyuma igihugu ca Congo hamwe n'igihugu ca Centrafrica. Rero ivyo bihugu uko ari bitatu byari vyaserukiwe n'abashikiranganji mu byo bajejwe harimwo imyuga muri ivyo bihugu vyabo. Rero iyo nama yari iyo guhanahana ivyiyumviro kugira barabe ingene imyuga yotezwa imbere muri ivyo bihugu, kandi harafashwe n'ingingo zikomeye zituma hazotera imbere imyuga bivanye n'igisata c'imyuga muri Afrika. Rero iyo nama novuga yuko akarusho twayikuyemo ubwa mbere no kubona ishirahamwe Manake ryaratumiwe. Ntihatumiwe amashirahamwe menshi, mugabo riri mu mashirahamwe yatumiwe vyitwa yuko akomeye mu Burundi. Ikindi ca kabiri twakuye muri iyo nama nuko twashoboye Uburundi bwashoboye gutahukana ikibanza c'igihugu gitwara ibindi mu guteza imbere iyo myuga. Baratoye umushikiranganji nyakubahwa, umushikiranganji ajejwe mu vyajejwe harimwo imyuga. Murazi ko ico gisata c'imyuga gitwarwa mu bushikiranganji bw'ubudandaji n'amahinguriro. Rero umushikiranganji w'u Burundi niwe arongoye uwo mugwi w'ivyo bihugu ujejwe guteza imbere imyuga muri Afrika. Rero ivyo bihugu bitatu naho ari byo vyakoranye ntivyari byo byonyene, harimo ibindi bihugu bitashoboye kwitaba, ariko mu byo bashize imbere nuko no mu ngingo zafunditswe nuko muri kazoza hagiye gutunganywa ayandi manama mu bindi bihugu, hanyuma kandi bagiye no guhimiriza ibindi bihugu kugira vyitabe ayo manama, vyitabe n'uwo mugwi ujeje guteza imbere imyuga. Ikindi noshikiriza mu vyashikirijwe muri iyo nama n'ingingo zafashwe nuko habaye urupapuro rw'inzira, ico bita feuille de route, rwashikirijwe gwashaka n'umushikiranganji w'u Burundi mu vyajejwe harimo imyuga, ruvuga ibikorwa byose vyaranguwe muri iyo nama n'ingingo zijejwe guteza imbere imyuga. Hanyuma kandi hacafatwa n'ingingo yuko mu kwezi k'umunani Uburundi buzoja muri Congo muri iyo ntumbero nyene yo guteza imbere imyuga. Kandi turazi neza ko twiteze yuko Manake nayone izoba muri abo bitavye ihayanishwa rizobera muri Congo, kandi turazi neza yuko ico gihugu kizokwakira abarundi muri iyo ntumbero yo gutanga ubumenyi canke guhanahana ibidandazwa biciye mu myuga. Nivyo nzi ko urongoye Manake ariko aravugana mu bushikiranganji n'ababijejwe kugira Manake nayone ize yitabe iryo hayanishwa rizobera mu gihugu ca Congo mu kwezi k'umunani. Akunguko ni kanini, ni ukubera ko ubwa mbere Manake isigaye itumirwa mu manama akomakomeye nk'ayo. Hanyuma icya kabiri ni uko hariho ibikorwa byinshi Manake iriko iratunganya kugira ishire hamwe abanyamyuga, kandi yongere ishire imbere umunyamwuga kugira iterambere rirama rimushikeko, kuko murazi mu myaka iheze yuko
abantu bakora imyuga batagaragara ngo baje habona mugabo bivanye n'ibikorwa n'integuro Manake iriko irakora biraboneka yuko imbere ari heza. Ubwa mbere burya naho muvuga ngo Manake ntiyagaragara, burya hari ibikorwa vyagumye biba mu itunganywa. Burya itunganywa riba kwinshi, hariho ibikorwa bigaragara n'ibindi bikorwa usanga bitagaragara, ariko Manake yagumye ku kivi kuko uwurongoye Manake yarakoze ibikorwa vyinshi bijanye no gusinyiranira amasezerano n'abanyamyuga, yarakoze ibikorwa bijanye no kwegeranya abanyamyuga no gutanga intumbero. Ni muri iyo rero ntumbero ico kintu wisegareri ni idandarizo ry'ibikorwa n'imyuga mvabwenge. Rero ni mu ntumbero yo kwegeranya abanyamyuga. Murazi neza yuko bigoye gufasha abantu bari isabisabi batari hamwe. Rero mu byo rero akunguko ico kintu c'idandarizo kizozana nuko abanyamyuga bazoshobora gushira ibidandazwa vyabo hamwe, hanyuma kandi bigashikira abaguzi vyoroshe, kandi bikoroha n'ingene ushobora kugira guteza imbere no guha intumbero abanyamyuga kugira ibidandazwa vyabo bishobora gushikira ku isoko vyoroshe. Ni muri iyo ntumbero rero hariho ikibanza cashizweho mu Kinindo. Ico kibanza kizokwakira ibikorwa by'abanyamyuga mvabwenge bivuye mu mpande zine z'igihugu cacu c'u Burundi, kandi bikazoca bituma no hanze mu makungu ivyo bidandazwa vyabo bishobora gushikayo vyoroshe. Manake uko mubizi ivuka ryayo kwari ugushira hamwe abanyamyuga. Ni ukuvuga rero iryo shira hamwe canke iryo dandarizo, ico kibanza c'idandarizo ni kibanza kizotuma abanyamyuga bose bashobora kuronka ingene badandaza no kwegeranya ibikorwa vyabo. Akamu ntera ni kamwe, nuko abanyamyuga bokora neza ibintu vyabo, bakabishiramwo ubuhinga, bakabishiramwo umwete n'ubwira, kugira ubwa mbere turonke ibikorwa bikozwe neza. Novuga ibikorwa bifise isuku, ibikorwa bifise akaranga. Hanyuma rero nkaca ntera kamo rero yuko abo bafise ivyo bintu bikozwe neza bohurumbira Manake bakabizana, kuko niho bazoshobora kudandaza ibintu vyabo, kandi ijwi ryabo n'ibikorwa vyabo hamwe n'ishusho y'igihugu igashika mu makungu. Abanyamyuga